ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Urusaku rw'ibisasu biremereye rukomeje kumvikana mu duce tw'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zemeza ko zamaze kuwigarurira. Aho ni mu gihe ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi HCR rivuga ko ritewe impungenge nyinshi n'ikara ry'imirwano ririmo kugira ingaruka ku baturage b'abasivile. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese. Ikaze muri amakuru turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Amasasu aracyumvikana mu bice by'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda uri kugerageza kuhafata. Ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda zarasanye ku mupaka, kandi abategetsi b'i Kigali baravuga ko abasivile 5 biciwe mu Rwanda. Mu gihe kitageze ku kwezi, ubusingirizi bw'umutwe w'abarwanyi ba M23 bwateye abasivile barenga 400 guta ingo zabo. Imyigaragambyo yamagana u Rwanda yakorewe mu murwa mukuru Kinshasa no mu mujyi wa Bukavu. Mu gihe umutwe w'inyeshyamba 23 rero wafashe igice kinini cy'umujyi wa Goma, hari n'abatorotse gereza babarirwa mu bihumbi iratwikwa. Mu mpera z'icyumweru twaraye dusoje, umunyamabanga wa Loni yasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo no guhagarika gufasha M23. Inkuru ya Will Ross ku mpamvu imirwano yihuse cyane muri mva mw'ijwi rya Siriake Muhabanayo. Muri uku kwezi kwa mbere kose M23 yagiye yigarurira uturere mu buryo bwihuse. Nkeka yikize agahumbezi ahisi yari isamajwe na politike ya Amerika hamwe n'intambara zirangwa mu burasirazuba bwo hagati. Akanama kaoni kajejwe umutekano ku isi kagiye kwikangura uwo muhari ufashwe mu mugongo n'u Rwanda uri kuradodora ku gisagara ca Goma. Leta ya Perezida Paul Kagame ivuga ko intambara ari yo gukingira u Rwanda abagwanyi b'abahutu bafise ibirindiro mu buseruko bwa Kongo. Ariko leta ya Demokarasi ya Kongo ibifata nk'ivyitwazo, ikagiza u Rwanda kugerageza kwigarurira ubuseruko bw'ico gihugu kugira ruhimbe amabuye y'agaciro. Ikigiye gukurikira kizova hanini ko u Rwanda rushobora guterwa ubwoba ko rushobora gufatirwa ibihano. Abategetsi b'ibihugu by'Uburayi basanze abarokotse jenoside yakorewe abayahudi izwi nka Holocaust ku rwibutso ruri ahahoze inkambi y'abanazi yicirwagamo ahitwa Auschwitz Birkenau muri Polonye mu kwibuka isabukuru y'imyaka 80 iyi nkambi bohowe. Abarokotse 4 barimo 2 bari mu myaka irenga za 90 bari buvuga ijambo. Mbere indabo zashyizwe ku rwibutso na buji ziracanwa nka kimwe mu bigize urwibutso, aho abantu ibihumbi bishwe barashwe n'abasirikare b'Ubudage. Abantu barenga miliyoni biganjemo abayahudi biciwe i Auschwitz. Perezida wa Polonye Andrzej Duda yavuze ko hakenewe kwibuka ubu bwicanyi ndengakamere kugira ngo aya marorerwa atazongera gusubirwamo. Guverinoma ya Isiraheli yemeje ko abantu 8 mu bafashwe bunyago bagomba kurekurwa n'umutwe wa Hamasi bapfuye. Umuvugizi wa guverinoma yatangaje ko abantu 25 mu bagomba kurekurwa hakurikijwe amasezerano y'agahenge bakiri bazima. Itangazo ryasohowe na Isiraheli rije mu gihe abanyapalestine babarirwa mu bihumbi 100 bari gusubira mu matongo y'inyubako zabo zasandajwe mu majyaruguru ya Gaza. Uyu numwe mu basobanuriye BBC ishami ry'icyarabu umunezero yatewe no gusubira iwabo. Ibi ni ibyishimo ntashobora gusobanura, ni intsinzi ivuye ku Mana. Isi yose yarizi ko twashize, ariko kubw'ubuntu bw'Imana abanyapalestine berekanye ko bakomeye cyane. Gaza yose ni iyacu, ariko mu majyaruguru ya Gaza ni ibindi biratandukanye. Sinshobora kubona amagambo yo kuvuga ukuntu numva meze.
abandi bagera ku 500,000 bitezwe ko bari bukurikire mu minsi iri imbere nyuma y'uko Hamas yemeye gufungura izindi mbohe 3 z'abanyayisiraheli. Aya ni amakuru ya BBC. Ubuhinde buravuga ko bwemeranyije n'Ubushinwa gusubukura indege zijya muri ibi bihugu nyuma y'imyaka 5 zihagaritswe. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubuhinde yavuze ko ingendo z'indege hagati y'ibihugu bituwe kurusha ibindi ku isi zizatangira mu iki ry'uyu mwaka. Yavuze ko aya masezerano yakorewe i Beijing mu nama yahuje abadiplomate b'Ubuhinde n'Ubushinwa ku rwego rwo hejuru. Ibiganiro byari bigamije kandi kunoza umubano wari warazambye mu gihe cya coronavirus n'ubushyamirane bwa politiki bwakurikiyeho. Igisirikare cya Nigeria kiravuga ko abasirikare 22 biciwe mu mirwano n'imitwe y'inyeshyamba mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Umuvugizi w'ingabo yavuze ko abarwanyi bakoresheje ibitero by'ubwiyahuzi mu bisasu bya bombe banarekura ibindi bintu biturika mu buryo butunguranye mu gihe cy'imirwano muri leta ya Borno. Yatangaje kandi ko igisirikare kishe abarwanyi barenga 70. Umutwe wa Kisilamu wa Boko Haram n'ishami ry'uyu mutwe mu burengerazuba bwa Afurika bari kwibasira inzego z'umutekano n'abasivile mu bitero byishe abantu babarirwa mu bihumbi. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Inkuru ivugwa cyane mu karere kacu mbere no ku isi ni intambara muri Kongo ubu ishushe irya nino ya Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Kuva ejo bivugwa ko habitwaje ibigwanisho ba M23 bari ku miryango y'ico gisagara. Ubu bivugwa ko ibice byinshi byaco aribo babigenzura, gusa amakuru avayo aragoye kuronka kuko uburyo bwo kuyaronka no kuyatanga budakora neza mu gihe umuyaga nkuba wacitse. Prime ndi kumagenge, reka tubwire bimwe mu byo BBC yashoboye kumenya. Urwamo rw'amasasu rwagumye rwumvikana umunsi wose muri ico gisagara ca Goma. Abitwaje ibigwanisho ba M23 bavuga yuko bigaruriye aho mu gisagara. Amazi n'amatara byaracitse nubwo atawuzi neza uwabiciye. Umwe mu bakozi bo mu mashirahamwe y'abagira neza yabwiye BBC yuko mu biro vyabo Igoma hasigaye abantu 3 gusa kuri 12 bahora bahakora, abandi bakaba barahungishirijwe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ati ngotewe ngaha nta nshobora kuja naho nari kuba ndavyifuza. Uwundi ari muri ico gisagara avuga yuko we nabo bakorana badashobora kuvugana n'imiryango yabo kuko umuyaga nkuba wacitse, amatelefone akaba yahezemwo umuriro. Uwundi ba muri ico gisagara ca Goma yabwiye BBC yuko yugaraniye mu nzu kuva kuwa Mungu ku mugoroba. Ati kandi ico twumva conyene n'amasasu agoma turika irya nino mu gisagara. Ati ntituzi ko M23 yafashe igisagara cose, ariko abagwanyi bayo barabonetse bariko baragendagenda mu bice bimwe bimwe by'ico gisagara. Hagati aho bivugwa yuko abanyororo ibihumbi n'ibihumbi basohotse ibohero aho muri Goma. Amasanamu yashizwe ahabona na Radio Okapi ishigikiwe na ONU akaba yerekanye umurongo w'abantu bariko barasohoka iryo bohero n'umwotsi mwinshi uri kurafumba uva mu nyubakwa iryo bohero. Ibintu biruko mu gihe leta ya Kongo igumirahira ko ata santimetero nimwe y'igihugu ishobora kuyijana. Umushikiranganje hajejwe amakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ubutumwa ku rubuga X rwahora ari Twitter avuga yuko igisagara ca Goma kirimwo abo yise ingabo z'u Rwanda. Patrick Muyaya yavuze yuko leta ibandanye gukora mu kwirinda ko haba ubwicanyi no gupfa kw'abantu benshi. Avuga ko leta igira inama abanyagihugu ba Goma zirimo kuguma mu rugo no kwirinda ibikorwa by'ubusahuzi. Mu gihe rero urusaku rw'ibisasu rukomeje kumvikana mu duce tw'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka mukuru wa La Corniche hagati y'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Kongo, hagaragaye imirongo itari miremire y'abantu bambuka bahungira mu Rwanda, ndetse bamwe bakaba bakomeje berekeza mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bakozi ba ONU ndetse n'abandi mpuzamahanga batwawe na bisi nyinshi zibajyanye mu mujyi wa Kigali, aho bamwe bashobora guhagurukira berekeza mu bihugu byabo. Hagati aho leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rinenga cyane ibihugu bikomeye, ivuga ko byirengagiza ukuri ahubwo bigahitamo gushyigikira leta ya Kongo itifuza ngo kurangiza ibibazo mu nzira y'amahoro. Navuganye n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa uri mu mujyi wa Rubavu, mbanza kumubaza uko ibintu byifashe. Jacques, ibintu uko byifashe ni bisasu biremereye bicyumvikana bomborana birumvikana ku ruhande rwo hakurya mu mujyi wa Goma,
ariko nanone kubera ko imijyi yegeranye cyane hari bigira ngo kikuguye iruhande, ariko biremezwa ko ibyinshi biri mu mujyi wa Goma ariho biri kugwa. Urebye cyo bakirasa nk'aho gihari mu bantu, ariko rero mu mujyi wa Rubavu ubuzima burakomeza. Waba washoboye kugera ku mupaka u Rwanda rusangiye na Kongo, ninde ugenzura ku mpande zombi? Nibyo, nahageze mu masaha ya 3:00 za mu gitondo. Ubwo nahageraga ntabwo nashoboye kugera neza kuri cya giti cy'umupaka, kuko abapolisi bari bahagaze nko muri metero wabara nk'ijana bakabuza umuntu kuhegera, ariko byo nabashaga kubona ibiba hafi aho ngaho, nabashaga kubona abantu bava muri Kongo baza, ariko ntabwo nageze neza kuri wa mupaka nyirizina ibihugu byombi bisangiye. Naho kuvuga kuwuyobora ku bantu bacunga imipaka yombi, ku ruhande rw'u Rwanda birumvikana n'Abanyarwanda, ariko ku ruhande rwa Kongo biragoye kumenya ngo ninde uwufite. N'abajije bavaga muri Kongo bakavuga bati umupaka wa Kongo urasa nk'urangaye, nta bantu bahari uretse ngo abasirikari ba FARDC bagendaga bagaragara bake, ariko abashinzwe umupaka bo ngo bari bawutaye bagiye. Ariko ayo makuru mvuga naya mu masaha y'amasaha 5 ya mu gitondo. Hanyuma haravugwa abantu bambuka bahungira mu Rwanda. Abahunga ni bande? Ese hari abo washoboye kubona? Nibyo, nababonye bagiye mbona amatsinda mato y'abantu binjiraga bakurura ibikapu, bamwe bahetse abana bigaragara ko ari imiryango, ariko nababonaga ni abantu basa nk'abifite, kuko bagiraga ku mupaka bagahita bagodesha imodoka zabavanaga ku mupaka zibajyana bamwe mu mujyi wa Rubavu, ariko hari n'abandi byaboneka ko bakomeza bakajya mu mujyi wa Kigali. Hanyuma muri rusange muri uwo mujyi wa Rubavu umwuka umeze gute? Muri rusange urebye umwuka n'usanzwe, ariko harimo akantu gasa n'ubwoba, kubera ko urebye ubuzima bw'abantu ba Rubavu uko bumenyerewe n'abantu bahora mu byishimo, n'abantu bahora ku mucanga, ndavuga nyine ababishoboye, ariko uyu munsi wabonaga bake, ariko ibikorwa by'ubucuruzi birakomeza. Gusa icyoba cyo kirahari cyane cyane mu baturage basanzwe. Hari nk'aba baturage twahuriye mu murenge wa Rugerero uri hafi cyane y'umujyi wa Rubavu, bagaragaza ubwoba mu majwi yabo. Ndatekanye urukura ndi gutengurwa nahohereye ngo ndatekanye, ndabwo ndekanye pe. Hari abana banjye bariyo umupaka siko bawufunze bakambuka banyuze, iyo babona inzira baba bambuze, twabahamagaye ngo bambuke babuze aho banyura. Umutekano ni mukeya, ndi kumva ibisasu biri kuza hirya no hino kuri duwani bagiteye mu Rwanda, mbari ndeba n'amaso yanjye, umwe kimuciye amaguru turiruka, mvuga ngo ari bahateye ikindi gisasu. Ubwo umutekano ukura uretse Imana bw'ijuru yaturengera, naho nibira bari guteragura mu Rwanda ntabwo ari byiza. Leta y'u Rwanda hari icyo yatangaje? Nibyo, Leta y'u Rwanda yasohoye itangazo mu rukerera, ni itangazo ryanengaga cyane umuryango mpuzamahanga, bivuga ko ibihugu bikomeye bidashaka gushaka igisubizo cy'ibibazo biriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo buri gihe bigatwara imikomo ku butegetsi bw'u Rwanda, buvuga ko ari yo bazana ikibazo, nyamara ubwo bukavuga ko Leta ya Kongo ariyo idashaka kuva mu ntambara kuko yahakanye kwitabira imishyikirano. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa nongereho ko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yamenyesheje ko abantu 5 bahitanywe n'amasasu ku ruhande rw'u Rwanda, abashika 30 nabo bakaba bakomeretse. Abasirikare ba Kongo nabo bihebuye cyangwa se bashyize intwaro hasi, bahungiye mu Rwanda ngo bagera ku 120. Twagiye kandi no mwishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi HCR kugira ngo tumenye uko ikibazo cy'abahunga kifashe muri kino gihe kivugwa imirwano mu mujyi wa Goma, kandi hakaba hari n'amakuru avuga ko bamwe mu bari basanzwe baravanye mu byabo n'intambara bari muri zimwe mu nkambi zabagenewe bazivuyemo kubera imirwano maze bakwira imishwaro. Kare navuganye n'umuvugizi wa HCR Geneve Eugene Bion, ntangira mubaza uko ibintu byifashe.
ibintu byarushije kuba bibi kubateshejwe izabo imbere no mu micungararo ya Goma. Ubu ho dufise n'amakuru ko hari n'ibibone vyaguye mu makambi y'abateshejwe izabo, ibintu bidashobora kwihanganirwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu akingira abantu mu bihe vy'intambara. Kandi vyongereza uguhahamura abo bantu bamaze guteshwa izabo, kenshi bagiye bava hano baja hirya muri iyi myaka myinshi y'intambara yarushijeho gukara kuva mu mpera z'umwaka uheze. Twarumvise ko abo bari mu bibanza by'abateshejwe izabo bongeye guhunga atana kimwe batwaye co bafasha gusubira mu kubaka ubuzima bwabo. Izo nkambi z'abavuye mu byabo ubu ngubu ziri mu busa. We are hearing the report from the ground that amakuru ava ku rubuga atubwira ko aba bantu bahunze, ariko ibintu bihinduka vuba na vuba imbere no mu micungararo ya Goma. Tuguma tuvugana na bagenzi bacu bakorerayo, ariko ibintu bihindagurika vuba cyane ku buryo bigoye kuvuga uko vyifashe imbere, cyane cyane imbere muri Goma. Especially inside of Goma. Ufite amazina y'izo nkambi z'abavuye mu byabo abantu bari bazirimo bongeye guhunga? Turamaze kumva ko nko muri Rusayo ya mbere n'iya kabiri, Bushagara, Muja na Kanyarucinya abantu bongeye guhunga, ubu bariko barayerera barondera iyo bakika umusaya. Biravuga kandi ko hari n'abantu barimo guhungira mu Rwanda. Turabona abajabuka urubibe ariko nta bantu benshi turabona. Ubu rero impungenge HCR yavuga mu cyumweru gishize ko itewe n'ikibazo cy'abahunga imirwano zarushijeho kwiyongera. We are extremely concerned, and then our concern continues because of escalation of violence day by day. Turahagaritswe umutima n'ibiriko biraba, na cyane cyane kuba intureka ziguma zirushiriza gukomera buri munsi. Ahantu duharura abantu barenga miliyoni 6,700,000 z'abateshejwe izabo muri Kongo, abarenga miliyoni 6 bakaba bari mu Kivu y'epfo n'iya ruguru. Turahagaritswe umutima rero n'umutekano w'abasivile hamwe no gushikana imfashanyo ku bazikeneye, kuko amabarabara menshi ntahita. Abatanga imfashanyo barashaka kandi bariteguye gufasha imiryango iri mu kaga kubera iyi ntambara, ariko ntibagira aho baca. Turongeye gusubira gusaba ko umutekano w'abanyagihugu basanzwe n'itangwa ry'imfashanyo vyubahirizwa. As well as a safe passage for the humanitarian has to be guaranteed. Eugene Bune, umuvugizi wa HCR, radio mwumva ni BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Reka tujye i Bujumbura mu Burundi, aho uyu munsi hashize imyaka 12 isoko rikuru rya Bujumbura rihiye, abacuruzi bakahombera byinshi cyane. Iri soko ryafatwaga nk'umutima w'uwo mujyi mu bijyanye n'ubukungu, ryarifite kandi umwanya ukomeye mu bukungu bw'igihugu muri rusange, kuko ryinjizaga amafaranga angana na 20% mu kigega cya leta, kandi muri rusange niryo andi masoko yo mu gihugu yaranguriragamo. Twashatse kumenya aho imirimo yo kubaka isoko rishya igeze, maze mvugana na Fabrice Manirakiza wagiranye amasezerano na leta yo kubaka no gukusanya amafaranga yo kuryubaka, yo kubaka iryo soko. Ubu ibikorwa aho bigeze, twarasambuye ibijya byari byarishwe n'inkonga y'umuriro, hanyuma turegeranya ivyuma byitwa ko ari umutungo wa leta. Urumva abo muri leta bariko baraza babitora bike bike, turategura aho kubaka faze ya mbere, kuko nkuko mwagiye murabibona ku bicapo ni project izokora mu mafaze agera ku ndwi. Aho tuzogira rero igikorwa cya faze ya mbere hari play, bisigurika ati leta yari imaze kuduha kontra ya mbere, yari yukugira twereke leta ko tubishoboye kandi dushoboye kwegeranya amafaranga yo kubyubaka. None yaramaze kubyemera, nico gituma mwabonye twaciye dutangura ibikorwa. Ubu rero turi muri demande yo gusaba leta twemerere tubikore muri ayo mafaze, hari iyo kontra ya kabiri turindiriye, kandi twamaze kumva kandi twizeye ko bashobora kuyiduha vuba bwango kugira dutangure, kuko twebwe turi pre gutangura. Leta yari yavuze umugambi wayo wakazaza wa 2040-2060, umugambi wo kusana isoko rikuru rya Bujumbura uzatwara $400 million. Umaze kwegeranya amahera angana gute?
ibyo twumvikanye na leta twumvikanye novuga ati ubukoranire mu buryo bita PPP, public private partnership, bisigurika ati niyo leta yavuze ubwo buryo cyangwa niyo yobuvuga ntibisigurika ko twebwe ko ubaka Nation Group leta yateruye ayo mafaranga ati toragenda mu nkorera iki gikorwa. Ibyo novuga ati nashikirije imbere y'umukuru w'igihugu, nasabye ati nimuduhe ahubwo uruhusha dushobore kuyegeraniriza amafaranga, hanyuma tuce tukora icyo gikorwa, muke muduha imyaka kanaka, urumva ko turiko turasaba imyaka 50, dushobore kuinvestisa ayo mahera yo kubyubaka, hanyuma dushobore gukuramo inyungu, hanyuma dusubize leta. Bisigurika iyo myaka 50 niyo kuryubaka, niyo kugira gute? Oya, kubyubaka byose twebwe mu byigwa byacu niyo tutarabiheza, biratwereka ko tuzobyubaka hagati y'imyaka 5 n'imyaka 8. Bisigurika ati iyo myaka 50 ni exploitation, ni imyaka yo gukuramwa amafaranga uba warashizemo nk'umu investisseur n'inyungu irimwo. Waruvuze iti miliyoni 400 z'amadolari leta yari yavuze ahari ishobora kuba ari nyinshi, twe twasabye ko twakwiyegeranyiriza amafaranga tubona azagenda kuri iryo soko. Mwasanze ari nkangahe? Yego, twaragize ibiharuro turagira ibyigwa niyo tutarabiheza, dusanga dushobora kubyubaka byose ku miliyoni 100 z'amadolari y'amafaranga y'amanyamerika. Mu marundi ni around imiliyaridi 500 z'amafaranga y'amarundi. None mumaze kwegeranya angana gute rero? Kampanye yo kwegeranya amafaranga ya mbere turamaze kwegeranya amafaranga arenga imiliyaridi 5 z'amafaranga y'amarundi, n'amafaranga ari hafi y'500 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Ibyo bikaba byarahejeje kutwereka ko dutanguye bivanye na kitire ya investment yo ngaha mu Burundi, dutanguye ibikorwa bikaboneka, ayo mafaranga kuboneka n'umwanya muto cyane. Fabrice Manirakiza, tugeze ku isaha ya 12:52 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye. Reya use mvuze ko wakoze kunsura, hari icyo nababanishira? Ntacyo pe, nuko nyine ari ugusura utagusura, naho ubundi wakabaye uza nanjye ukanyishyura niyo waba umunsi umwe gusa. Hambo, reka njye kuryama ubwo tuzashaka umwanya ndebe ko nanjye nakwishyura. Nta kibazo rwose, ariko mbere y'uko ngenda ubaye hari ikindi ushaka kumbwira wakimbwira nta kibazo. Ikindi nshaka kubwira cyerekeranye n'ikira. Ni 12:45 kuri BBC. Reka dukomereze ku makuru yo kumbuga z'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League mu mpera z'icyumweru yarakinwe. Ikipe ya Tottenham yakubiswe bwa kane yikurikiranyije, Chelsea nayo ihondagurwa na Manchester City. Byinshi ku mikino yakinwe mu mpera z'icyumweru tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Mpereye ku mukino utarushamaje kujisho mu gihe kinini cy'iminota 90, Manchester United yarayitsinze Fulham ku gitego rukumbi cy'ishaba nyuma y'ishoti ya myugariro Lisandro Martinez yakoze ku mukinnyi wa Fulham ikamanukira mu rushundera rwa Ben Leno ku munota 78 mu gihe byasaga nkaho amakipe yananiwe kwisobanura. Ariko rero Toby Collier yatabaye bagenzi be ku murongo w'izamu akuramo igitego cyari cyabazwe. Umutoza wa Fulham Marco Silva wizeraga kugombara gatahana inota. Aston Villa yananiwe kurinda igitego yari yatsinze ku munota wa 8 gusa w'igice cya mbere, bituma Emerson Alvarez agomborera ikipe ye ihimbwa inyundo Hammers 1-1. Tottenham yatunguriwe iwayo itsindwa 2-1 na Leicester iri kurwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Nyamara mbere y'intsinzi Leicester City yari imaze imikino 7 itsindwa umusubizo. Ku rutonde Spurs iri ku mwanya wa 15 ikarusha Wolves iri munsi y'umurongo utukura amanota 8 gusa. Ku wa gatandatu Manchester City yatsinze Chelsea 3-1 kuri Stade Etihad, biri mu ruhare rw'ikosa rikomeye rya nyezamu Roberto Sanchez wugarijwe n'igitutu cya rutahizamu Erling Haaland ku ishoti ndende yaraherejwe na nyezamu Ederson.
Arsenal yabonye amanota 3 y'ingenzi yakuye kuri Stade Molineux itsinda Wolves 1-0 mu mukino waranzwe n'ibyemezo by'umusifuzi Michael Oliver byateye impaka zikomeye nyuma y'ikarita itukura yeretswe ingimbi Lewis Kelly mu gice cya mbere. Ariko Bournemouth niyo yatunguranye kurusha indi mikino mu mpera z'icyumweru twaraye dusoje ihondagura Nottingham Forest 5-0. Liverpool yo iyoboye urutonde rw'agateganyo kugeza ubu yatsinze Ipswich 4-1 naho Everton itsinda Brighton Hove Albion 1-0. Urakoze cyane Prudence Ngyumva. Hagati aho umutoza wa Manchester United Ruben Amorim atangaza ko aho gushyira rutahizamu we Marcus Rashford ku ntebe y'abasimbura yahitamo kuhashyira umutoza we w'abanyezamu ufite imyaka 63 y'amavuko. Amorim asa n'ushinja Rashford kudakora no kuterekana umusaruro uhagije mu myitozo nk'uko abakinnyi bagenzi be atoranya mu ikipe ya mbere babikora. Isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi rizafunga tariki 3 z'ukwezi gutaha. Ahazaza ha Rashford hakomeje kwibazwaho cyane kuko amaze ibyumweru 6 byose adakinishwa. Icyifuzo cya Rashford cyo kujya mu ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani cyakomwe mu nkokora nuko iyo kipe yahise ifata myugariro wa Manchester City Kyle Walker nk'intizanyo mu gihe iyi kipe itemerewe kugira undi mukinnyi w'umwongereza yongera mu bakinnyi bayo. Byanavugwaga ko yifuzwaga nk'intizanyo na Barcelona, ariko iyi kipe nayo igomba kubanza kugabanya abakinnyi bayo, kandi ngo uwitwa Eric Garcia ndetse na Ansu Fati ntibashaka gusohoka muri Barcelona. Ngume muri Espagne, Barcelona yaraye inyagiye ikipe ya FC Valence ibitego 7-1 mu mukino wa shampiyona y'icyo gihugu. Iyo nsinzi ariko ntacyo yahungabanyijeho ikipe ya Real Madrid, kuko yo kuwa gatandatu yatsinze Valladolid ibitego 3-0 byose byatsinzwe na Kylian Mbappe, ikaba ibaye hat-trick ye ya mbere, no kuvuga ibitego 3 mu mukino umwe mu ikipe ya Real Madrid n'ibitego bye 15. Real ikaba ikiri ya mbere n'amanota 49. Nsoreze muri tennis mbabwira ko Umutaliyano uyoboye isi mu mukino wa tennis ya Nexina ari we wegukanye irushanwa rya Australia Open, ari ryo rya mbere ribanziriza yanda akomeye cyane ku isi. Sina yatsinze Alexander Zverev 7-3 z'amanota 6-3, 7-4 na 6-3. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino ya mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino ndetse na Prudence Ngyumva mwatugezagaho. Prudence Ngyumva we yagarutse hano muri studio, reka tugezeho muri make hamwe mu makuru ari ku isonga muri BBC muri kano kanya. Amasasu aracyumvikana mu bice by'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda uri kugerageza gufata. Ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda zikaba zarasanye ku mupaka, kandi abategetsi i Kigali bakaba bavuga ko abasivili 5 biciwe ku butaka bw'u Rwanda. Mu gihe kitageze ku kwezi, ubusingirizi bw'umutwe w'abarwanyi ba M23 bwateye abasivili barenga 400 guta ingo zabo. Hagati aho ngaho hakaba habaye imyigaragambyo yamagana u Rwanda yakorewe mu murwa mukuru Kinshasa no mu mujyi wa Bukavu. Abategetsi b'ibihugu by'i Burayi basanze abarokotse jenoside yakorewe abayahudi izwi nka Holocaust ku rwibutso ruri ahahoze inkambi y'abanazi yicirwagamo ahitwa Auschwitz-Birkenau muri Polonye mu kwibuka isabukuru y'imyaka 80 iyi nkambi bohowe. Abarokotse 4, 2 muri bo bari mu myaka irenga za 90, bari buvuge ijambo. Mbere yaho indabo zashyizwe ku rwibutso na buji ziracanwa nka kimwe mu bigize urwibutso, aho abantu ibihumbi bishwe barashwe n'abasirikare b'Ubudage. Naho guverinoma ya Israel ikaba yemeje ko abantu 8 mu bafashwe bunyago bagomba kurekurwa n'umutwe wa Hamas bapfuye. Umuvugizi wa guverinoma ya Israel yatangaje ko abantu 25 mu bagomba kurekurwa hakurikijwe amasezerano y'agahenge bo bakiri bazima. Itangazo rero rikaba ryasohowe na Israel, rikaba rije mu gihe abanyapalestine babarirwa mu bihumbi 100 bari gusubira mu matongo y'inyubako zabo zasandajwe mu majyaruguru ya Gaza. Jacques. Urakoze Prudence Ngyumva. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa mbere itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025. Amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Mwakoze kwitamo BBC Gahuza Miryango.